Sowa Story murakaza neza. Saint Valentin, umunsi mukuru w'abakundana. Waruzi amateka ya Saint Valentin? Waruzi ko ba Valentino ari batatu? Waruzi ko ari umunsi mukuru wa gipagani watanguye ryari, hehe, utanguzwa nande, kubera iki? Sowa Story murakaza neza mwumve amateka ya Saint Valentin. Itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka hahimbazwa umunsi mukuru ngaruka mwaka w'abakundana witiriwe Patiri Valentino. Umunsi wa kabiri wo mu ndwi zigize umwaka ukaba umunsi wa 45 mu misi igize umwaka. Numunsi uhura n'itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Uwo munsi imbere y'ikinjana ca gatatu numunsi abaromani bahimbaza umunsi mukuru wahariwe ubukwe rw'ibigirwamana vyabo arivyo Zeus na Hera. Uwo munsi mukuru w'ivyo bigirwamana, uwo munsi mukuru waba itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri imbere y'ivuka rya Yesu hahimbazwa umunsi mukuru ngaruka mwaka w'umwamikazi akaba n'ikigirwamana c'abagore ariwe bita Juno. Uwo Juno cari ikigirwamana c'abakenyezi. Wo kwibaza ati none uwari umunsi mukuru w'ibigirwamana nka Zeus na Hera na Juno byagenze gute ngo uhinduke umunsi ngaruka mwaka w'abakundana? Saint Valentin. Sowa Story reka tubisesengure. Ku ngoma y'umwami Claudius wa kabiri w'abaromani habaye intambara bituma umwami w'abaromani Claudius wa kabiri ashaka imisore n'abagabo bakiri bato ngo binjire mu gisoda kugira ngo bashobore kuja mu ntambara. Kubera ko iyo ntambara abene gihugu babona ko iyo ntambara itari mu nyungu za Roma ahubwo iri mu nyungu z'umwami w'abami Claudius wa kabiri, ntabwo bishimiye yuko boja kugwana iyo ntambara. Byatumye umwami Claudius wa kabiri w'abaromani abura imisore n'abagabo bakiri bato binjira mu gisirikare, ahubwo banka kuvirira abagore babo. Umwami Claudius wa kabiri amaze kubona yuko abasore hamwe n'abagabo bakiri bato base kuja mu gisirikare, yasizeho itegeko ribuza kurongora. Aravuga ati nta muntu yemerewe kurongora, nta n'uwemerewe kurongorwa mpaka intambara ibanze irangire. Aho hose kwari kugira ngo bareke ibyo kurongora, abantu bavirire abagore babo maze bagende mu ntambara baje kugwana intambara. Umwami Claudius wa kabiri w'abaromani yarimo aragwana. Amaze gutanga iryo tegeko araritanga, ritangwa no gushirwa mu ngiro. Ariko hariho umupatiri i Roma bamwita Valentino. Uwo mupatiri yarababajwe n'iyo ngingo, nk'uko iyo ngingo yababaje imisore myinshi yifuza kurongora, ibabaza n'inkumi nyinshi zifuza kurongorwa, ndetse iyo ngingo ibabaza n'abagabo bakiri bato bari bafise abagore basabwa yuko bata abagore babo bakagenda mu ntambara bakaja kugwana. Ivyo rero byarababaje cyane gose harimo na Patiri Valentino. Kubera yuko abene gihugu ya misore n'abagabo bakiri bato bari bamaze kwanka iri tegeko, mu nyuma umwami w'abami Claudius wa kabiri w'abaromani yategetse yuko imisore ijanwa ku nguvu n'abagabo bakiri bato bakajanwa ku nguvu. Ubwo nubundi ivyo byose byagumye bibabaza Patiri Valentino. Ndetse rero Patiri Valentino ico yakoze mu kinyegero, mu misho yaciye atangura gusezeranya, atangura guha impeta umusore uwari we wese yifuza kurongora, mugabo ivyo akabikora mu mpisho. Ubwo rero ivyo yarabikoze. Patiri Valentino mu nyuma byaje kumenyekana yuko asezeranya agaha impeta akungisha indowa abasore mu kinyegero. Ivyo byatumye afatwa arafungwa, maze ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri baramunyonga bamucizuza. Uyu Valentino ni Valentino wa Roma, kuko hari ba Valentino batatu. Hari Valentino wa Roma ari we wuyu yasezeranya imisore n'inkumi mu kinyegero kugira ngo bikorere ubukwe bwabo, mu gihe umwami w'abami Claudius wa kabiri iryo tegeko yari yayikuyeho. Uyu Valentino turiko turavuga ni Valentino wa Roma, kubera yuko hari ba Valentino batatu. Hari Valentino wa Roma ari we yasezeranya imisore n'inkumi mu kinyegero akabungisha indowa bakagira ubukwe mwibanga, mu gihe iryo tegeko ryo kubungisha indowa umwami w'abaromani Claudius wa kabiri yari yarariciye, yari yaravuze yuko ico kintu kitemewe. Hakaba rero na Valentino wa Terni, ndetse hakaba na Valentino w'umumaratiri wo mu majaruguru ya Afrika. Itariki 14 rero z'ukwezi kwa kabiri niho Patiri Valentino yacibwa izosi. Nyuma Eklezia yatangaje ko Patiri Valentino ariwe muhagarikizi w'urukundo.
bica bituma ekleziya igena ko umunsi mukuru wahariwe ubukwe bw'ibigirwamana by'urukundo Hera na Juno uhinduka Saint Valentin, umunsi mukuru w'abakundana. Ngaho aho Saint Valentin yavuye nuko yitiriwe Saint Valentin nk'umunsi mukuru wari usanzwe uhimbarizwa ibigirwamana by'urukundo, ubwo ni nka Hera na Juno ndetse na Zeus. Ubwo rero icatumye uhuzwa na Patiri Valentino ni kubera yuko Patiri Valentino mw'ico gihe yasezeranya abantu mu mpisho bakeneye kubaka ugwabo, mu gihe umwami w'abami Claudius wa kabiri yari yaraciye iryo tegeko akavuga yuko ibyo bintu ari kizira, atanumwe azopfa asubiriye kubaka ugwiwe mpaka intambara yarimwo abanze ayigwane ibanze ihere. Nguko uko byagenze. Ekleziya yaciye itangaza yuko Patiri Valentino ariwe muhagarikizi w'urukundo. Ngusabe ukore subscribe nyimba utarayikora, hama twikomereze n'amateka ya Saint Valentin. Unafyonde kuri like nyimba wahimbawe n'iki kiganiro turiko turakora. Uyu mupatiri Valentino mu kinjana ca 200 ekleziya yamushize ku rutonde rw'aberanda abatagatifu. Ibiciye kubiri na Bibiliya. Nivyo wabyumvishije neza. Ibi biciye kubiri na Bibiliya. Ntabwo Bibiliya yemera yuko umuntu ashobora kwitwa umweranda canke akitwa umutagatifu. Ivyo bikeneye vyisomere muri Bibiliya, muri Yobu ikigabane ca 4 ku murongo wa 18. Unabisome muri Zaburi ikigabane ca 19 ku murongo wa 12. Ntabwo Bibiliya yemera ko abantu bita uwundi umweranda umutagatifu. Ariko Patiri Valentino mu kinjana ca 200 yagizwe umutagatifu, agirwa umweranda na ekleziya. Abeshi rero uyu munsi wa Saint Valentin bawufata nk'umunsi wo gusambana, aho imisore myinshi n'inkumi kuri Saint Valentin basambana ngo n'umunsi mukuru w'urukundo. Hajya gukundana bisigura gusambana? Ibaze nawe. Hari abagabo n'abagore baja mu buraya kuri uwo munsi. Hajya urukundo bisobanura ugusambana? Ibaze nawe. Urukundo n'uburaya ni wibaze nawe. Saint Valentin n'umunsi abakobwa benshi bambara ubusa, n'umunsi abakobwa benshi banwa ibiyovyabwenge, bagategwa inda, bakandura sida. Ngo ni Saint Valentin. Saint Valentin n'umunyeshuri n'utagira uwo bakundana, uwo munsi arondera uwo musambanya ngo n'umunsi mukuru w'urukundo. Kuvyukuri ivyo bihwaniye hehe? Kuvyukuri ntabwo Patiri Valentino yigeze arekura abantu ngo nibagende mu busambanyi, ahubwo Patiri Valentino yiyemeza kwabiranisha abo bose bafise umugambi wo kubaka ugwawe. Ntabwo rero umunsi mukuru wa Saint Valentin ufise aho uhwaniye no kuja mu busambanyi abantu bagakora ivyaha, habe namba habe na gatoya. Ngayo amateka ya Saint Valentin, nibyo wabyumvishije neza. Wewe Saint Valentin wama uyihimbaza gute? Unezegwa n'umukunzi wawe, umukenyezi wawe, uwo mwubakanye, canke uja mu busambanyi? Sowa Story murakagira amahoro n'amahonda, iteka nitekane mu mitima no mu mifuko. Mukore subscribe nyimba mutarayikora, mukomeze mwumve amateka n'ibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe, babinyanyagiriza abinyegejwe bose. Sowa Story, hasta la victoria siempre. Ntimwibagire gukora subscribe.